Yes everybody muraho murakomeye so my name John Mabo turakora sabone cyangwa subscribe nubikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute bigenda neza cyane. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Nkuko byama ndi kumwe n'umusesanguzi unawuse wundi ni Abdul Uwimana kuva kuri Emotion Talent TV, John Mabo kuva ku Mugwa Media n'inkarene alo nandi atandukanye. So tubasabe rero muri rwabo mwe kugira ngo keep supporting us. Musubscribing siko bro. Yeah. Tikana kwakire bro sindabikisha amajambo umeze neza. Na mahoro kabisa. Ni Abdul Uwimana tugingira ko ndabaramutsa abantu bose bariko baratwumviriza canke bariko baraturaba bivanye mvuga nti mwiriwe canke mwaramutse bivanye numwe wese ahantu hari aherereye canke bivanye n'amasaha aza kumviriza iki kiganiro. Yeah. Ndavuga nti nukuri bakore subscribe kuri Emotion Talent TV, kuri Linkalene Alu, no kuri Kumugwa Media. Kumugwa Media mugene mu supporting mu subscribing muragira na commentaire. Yego Abdul uno musi ndagwamaga kugira ngo tuganire ibyo muri entertainment gatoya kandi bitera binigisha n'abantu kubera ko byarenze ihaniro. Ukurabona ukuntu la jeunesse d'aujourd'hui ukuntu bariko bararondera amafaranga bakoresheje zino mbuga ngurukana bumenyi ndetse amakosa ariko hari ukuntu bafite speed yo kurondera amafaranga bagaca bakoresha ibintu nuvuga bititura imico n'akaranga ku Burundi. Nivyo nje dusesangure wewe iyo nyifato y'ugwaruka gubu turaza kuvuga n'abafunzwe bagirana ariko ntangomba kubaze iyo nyifato y'ugwaruka gubu we nka Mr. Abdul uyibona gute? Mbo jewe ukuntu ndabibona ahanini harakogwa ibintu byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi. Hariho nk'ibiganiro ushobora kuraba ariko ukaba wogira nk'isoni cyane nko ku bantu b'ababyeyi bafise abana. Hariho nk'ibiganiro uraba ukumva wogira nk'isoni uri kurakira uri kumwe n'umwana wawe. Mugabo ikindi naco hariho ibintu novuga ko kubisanzwe muri entertainment harakenewe abantu nyene novuga yuko ari twobita nk'abashusha rugamba. Ba bantu nyene bakeneye kuguma barabwa bavugwa. Abashusha rugamba gute bakoresheje imvugo z'ibiterasoni oya mbosi imvugo z'ibiterasoni ariko hariho ikintu kimwe novuga burya hamwe nuko utegerezwa kwita cyane no kuraba cyane kubijanye n'imico y'ikirundi. Ariko hariho n'ibintu iyo ugiye kubiraba uvuga ati uyu muntu yarengereye canke ntiyarengereye. Hanyuma ikindi naco novuga novuga yuko mbega novuga ni nko guhanura canke kugorora kugorora birakenewe mu bisanzwe ntaguciriyemo tuze tura ni deba. Ibi bintu urabona igihugu kiri mu byo bita imbona kazoza. Imbona kazoza rero ishingiye ku ndero sinzi kuvyumva. Ofete aba bajene bubu tumaze kubona canke bamaze kubona ko kugira izina riboneke vyihuse ari gukoresha ibishego canke ibiterasoni no gusigurira amazina y'abantu benshi bakoresheje iyo nzira kandi bitafasha umwanya munini. Sivyo kubera ko abantu biki gihe bobo sinzi kari stress sinzi kari kibakunda ivyo. Urazi ko uje uvuga ibintu bihanura uramenyekana ariko bifata igihe. Deni niyo mvugo ariko barakoresha. None Abdul ntubona ko bibandanije kuko wavuze ikintu cyo gushusha imbuga sindacyashye cyo gushusha ni sawa. Umuntu ashobora kugenda imbere ya kamera akavuga ibintu sinari byo nosubira gusubiramo. Ntubona ko
n'abantu baba bafise fan base, abantu babakunda, abantu babafana, abantu babemera. Erega rero umwana avuga ati kijya kintu Chevalier yavuze, kijya kintu Chevalier yavuze no mwishuri ukumva arakivuze. Erega abana muri no minsi batangwe no kubivuga mu mashuri. Urumva aho rero aho reka ndakubwira ikintu kimwe. Burya ahanini nyajewe mbona yuko ibi bintu biterwa no gushaka kumenyekana cyane kandi n'ingoga utarushi bivanye nuko tuvugisha ukuri bro. Muri entertainment igihe cyose ukora ibintu byiyubashye, sibyo? Ntitubivuge nk'abantu mengo turabashitse muri byo. Jewe ndumuririmbyi, urabizi, sibyo? Wewe wari umukameraman cyangwa wari umudirector akora amavideo, n'uburiwe urakora amavideo. So rero turabizi warigeze ukorera indirimbo nyinshi abahanzi. Kuririmba indirimbo nziza, nziza ifise akanovera, ifise amajambo meza, ifise iki, naho uyikorera promotion muri iki gihe ntihabwa support nk'ujya yavuze ibintu yakoze ibintu bitajanye. Hari indirimbo uzi none yavumye. So banze biciye mu buryo amuta indirimbo zivuga ku bintu by'ibishegu, tuvugisha ukuri, zirakundwa gusumba indirimbo ziyubashe zifise n'ico zivuga. Kuko genda umuririmbyi aho ntiwoza umpenda, kandi nararirimbye indirimbo zifise n'ico zifasha mu gihugu. None ko bari abantu bakunda ivyo bintu, mugabo ugasanga n'aba bantu byitwa yuko aha rero uko unzanye muri entertainment umbabarire ngende mvugisha ukuri nibyo dukeneye muri entertainment. N'abajejwe kudusapotinga canke babandi bavamwo amadiri, bamwe dukuramwo ubuzi dukora mu byo twakoze, nimba ari umuziki nimba ari urumva, ntibashobora kugusapotinga. Jewe ndafise nk'indirimbo nyinshi noba narakoze, urumva, zifitiye akamaro igihugu, zifise ibyo zihanura ku gihugu, mugabo abantu ntibaziha agaciro na gatoya. None burya wibaza yuko nimba ari umwana na inspira andabirako, iyo abonye ibintu byanje bitariko biratera imbere agafatira ku nyandiko uko nandika uko ndirimba uko nkora ibintu by'iwanje, akabona ntibitera imbere, sibyo? Akabona abantu ntibabisapotinga, akabona n'abantu base byitwa yuko bari bajejwe kuraba ibyo bijanye n'imico ntaco bavuga ku ndirimbo nk'izo onye ziba zifise akamaro. Urumva? None wibaza yuko bica bigenda, abana baca bavuga bati ibi bintu naho Abdul ari kararirimba neza, mugabe ibintu ari kararirimba ntibikunzwe, reka rero reka rero ndondera ibikunzwe. Rimwe na rimwe nubwo ababajene bakora amakosa natwe tubifisemo uruhare, twebwe bakuru. Urabyumva? No kuvuga twebwe bakuru tubifisemo uruhara. Aba bakuru bapromoting ibyo binyene biti bitera sose. Kubera ko uzabe n'amapage menshi, iyo nka GC yakoze nka video yo gutukana, hari amapaje menshi anyaruka kubipostinga ku rwego ruteye ubwoba. Mugabo ukore video ihanura, zijya page ntizizobipostinga. None wibaza yuko umwana acavuga iki dufate twese twari n'uwukuze n'uwushaje uyu munsi yarigeze kuba umwana. Urabyumva? Nimba akoze ikintu ciza ntumusapotinge, yakora ikintu kirimo amakosa akaba ari cyo umusapotinga cabandaniriza kuri ibyo nyene. Aha turi kuri kote ya promotion, reka turi kote y'igihugu, kubera ko leta yacu ijeje gukingira bene igihugu muri rusange batononeka abantu bose. Wibuke leta ninde? Leta ni twebwe twese, nabo bose basapotinga ibintu twese, mugabo bafata ingingo. Sasa rero muri abo bafata ingingo, aha anye ntuza kungeuza ndakwemerera kandi ndabivuga nshavuye. Aha anye muri abo bafata ingingo bakwiye kuraba bakamenya ngo uyu muntu yakoze ikintu kimeze gute. Nimba yakoze ikintu kimeze gute, twomuha inguvu. Hari ikiganiro mwubahwa Pierre Nkurikiye
umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yaratanze ikiganiro kumbonesha kure iraho akeza arabisigura neza ko aratanga n'amategeko aratanga warning uyu mwigeme Jisia acagaruka inyuma akora video ari nayo ngira video yoba yaramupfungishije iraho akempri ndashobora kuyiplayinga iyo video sivyo kugira ngo abantu bumve ko iyo umwana wamubujije ukamuha gasopo iki kintu ntugikore reka ndaguplayingira iyo video ari igihe akoze ino video je naratse ndavuga ati uyu mwana arishize mu bibazo kubera kuri nzi ubona umuvugizi w'igipolisi haguruka akavutanga ikiganiro kubandisha n'amenyesha makuru bro cyaye kumbonesha kure iyo video ni ihega washi cyane bazi video kari ya nyuma nayibonye he ni yica Mbali kubera iki wangiye umuhungu ko muryamana muca mu babansi mugabo mwirwa muravuga ngo baratumaze ngo niyo mpamvu ngo mutaturongora ngo niyo mpamvu twabuze abagabo mugabo tuyo tubimye nimusubira kutuvugisha muca mutwanga mugakunda babahaye okay sawa umuturi kuzi kuvuga iyi ni video ihamagarira abantu gukora gusambana iyi ni ukuvuga ko iyi ni promotion iri mu bintu byo gusambana hari umujene yumva ino video asanzwe akunda n'umuntu kabisa kumbe bijya mpora ngira urumva ndiko ngira amakora na Jisia yabigaye urumva bro hariho video usanga wakoze uri umu influencer ndashaka n'aba influencer babyumvireho hariho video ukora umu influencer iyo video ukaba uriko urapromotinga ikintu gishobora no gutuma umutekano w'igihugu hungabana ikintu gituma umutekano w'abene gihugu hungabana ikintu gituma ubuzima bw'abene gihugu bujya mu kaga ego canke we ni naho mpamvu ubona leta ntiyoguma ihoze canke ntiyoguma bireberera kuri za nyungu rusange mu guproteja abene gihugu mu guproteja kuko turi Burundi bwejo brother simbona ko twa Burundi bwejo turiko turagenda ahantu hameze nkuko turiko turakora bro hari n'abandi bapetinga hafise bavuga ivyo bintu biteye n'ubwoba bakavuga ibintu biteye n'ubwoba je ubwanje ntanavuga abana imyaka 10 badashikana na kenze bro kuri izi mbuga rero ndashaka umbwire nka leta yacu ijuje gukingira bene gihugu uyu mwanzuro afashe sibo cyangwa niwe mbo rero jewe reka mvuge uko kuntu ariko urabona ibi bintu na cyane iyo uri kurabisigura bisaba ubwitonzi bisaba hari n'igihe ubisigura ukuntu hanyuma abantu ntibabitahure neza canke abantu bakagufata nabi ariko reka mvuge uko jewe numva ibintu sivyo nukuri nibyo 100% nk'ibyo jewe warunyumvishije aho hantu ni iyo ni nka promotion y'ubusambanyi urabyumva kuko nimba hariho nk'umwana yari yifatafashe hanyuma akagira ukuntu yumva yuko okay urukundo ntisamabanga mpuzabitsina cyangwa iki hanyuma kumva nk'ibi kandi uyu akaba ari umuntu amusumbye imyaka kandi akaba namukunda ari umu influencer wiwe urumva biragoye cyane bica bimujana ahantu atari heza ariko mbaze iyo abantu bariko barakora ibintu bijanye n'impanuro zijanye n'umuco w'ikirundi urumva kubera iki badashigikirwa
ariko barashigikirwa bro barashigikirwa reka ndagutera inkuru bande nyene icubahira umukuru w'igihugu navuga pase ntiyahaye imviriza rero ndakubwire nitwavuga ibintu nk'ibi rimwe ntukarenza urugero ngo uzanemo nyene icubahiro umukuru w'igihugu aho ndakubujije kuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu ntashobora gushika ahantu hose ngaha mu gihugu hariho abantu bajejwe kumurabira bajejwe gukora ibintu ibi n'ibi ariko jewe urabyumva siniko ndagutahura turaja hajya tugakora amavideo jewe hariho amavideo hariho n'ibiganiro byinshi nagiye nkora nkavuga nti umwana w'umukobwa genda urabe no kuri ntuzenye no kuri TikTok yiwanje aho navuze ati umwana w'umukobwa iyo ageze mu kigero runaka abandi bana bakumva ngo aracari isugi urumva baca bamubwira ngo nyambi wanyu baroga urabyumva ngo nyambi wanyu baroga urabyumva ibyo byose nkavuga ati umwana w'umukobwa nimbukira isugi gumana ku busugi bwawe ibi bintu narabisiguye ndongera ndavuga nti ubusugi bw'umwana w'umukobwa urabyumva ni kimwe mu bintu bimuha icyizere ku muntu bazokubakana kingana na 75%. Urabyumva ubusugi ni ukuvuga ngo iyo utakaje umwana w'umukobwa atakaje ubusugi narabisiguye abatakaje 75% by'ikizere cyose umugabo yari kuzomugirira urantegera neza urabyumva ibyo bintu narabisiguye urabyumva mugabo hariho abantu bitwa yuko bajijutse nk'iyo umuntu avuze ibintu nk'ibyo utu video tw'uyu mukobwa nimba avuze aka kantu muca mukata utu video mukarungikirana mu magroupe mugabo nk'icyo jewe nari navuze ntimugikata ngo mukirungikirane mu magroupe kandi ibyo bintu birimo n'abantu baciye ubwenge tuze tubivuga abenshi baranabifana barabifana rero sasa ikintu kimwe urabyumva ikintu kimwe nimba abantu bashoboye kuvuga ibintu bisobanutse birya bintu bisobanutse bisapotinge mbere na leta nimba bishoboka abo bantu bavuga ibintu by'ukuri biri ku murongo ibisapotinge kugira ngo nujya mu influencer urabyumva arabati kijya kintu bakora ukunuku kirimwo support mani ibintu by'imico n'akaranga muri iyi myaka kubigumana bisaba inguvu kandi nibyo bikenewe bisaba inguvu ariko birakenewe ndabizi 100% birakenewe kubera kuri kuraraba hari ukuntu baduhaye uburuzi bano ntegera reka gukata hirya no hino birakenewe gushiramo inguvu urabyumva ntabwo rero bikenewe yuko umuntu ujya hajya gusa ngo urindire ukora ikosa ahubwo nujya yakoze neza mushigikire urabyumva mushigikire hanyuma wa wundi yari kubikorera mu ikosa ati bijya bintu birajigi noneho uko tubikora turi benshi harimo n'ababikora bivanye nuko yabonye yuko mabuya yakoze neza yashigikiwe tubigendemo gutyo hanyuma birangire bibaye umuco kuri twese urafite ikintu cyako kuvuga kandi kinini cyane mu bisanzwe twe turabona Banelinati barafunzwe Hagisiya barafunzwe Hashivare barafunzwe bagabafunga kubera bakoze amakosa ariko hari n'abandi ba influencer ngahi Bujumbura ngaha mu Burundi babikora neza nk'ubu nagiye mbona aba influencer bariko barazunguruka Burundi berekana ibintu by'imico n'akaranga hano bantu nabo wayi badashimigwa wayi batabamagara bavuga ati mwebwe muri ko murakora ikintu kizima vraiment respect vraiment muri ko mubikora neza urumva apana kwa kuntu bica baca umuntu akosheje gusa uko bivuze ntafunga nukoze neza ashimirwe kugira bimotive abandi bantu ariko aho onyi reka mbanze ndakubwira ikintu kimwe mu minsi heze twagiye tubona amakonseri ngaha menshi sivyo iyo abantu b'abanyamahanga
sibyo mu ndirimbo zabo excuse me mu ndirimbo zabo zirimo amajambo atari meza mbere bakaza baherekejwe n'aba influencer bo muri ibyo bihugu reka tubije ko tubivuge uko biri tubivuga uko biri twarabonye abaririmbyi bo mu Rwanda baza ngaha mu ndirimbo baririmba ikintu ca mbere kizibamo sibyo ikintu ca mbere kiba muri izo ndirimbo nibishega ariko umuco w'abanyarwanda n'uwacu muratandukanye banzureke reka kunciramwo aha turashwana bro banzureke bubanzo nyumvirize ha munkosore sibyo nakubwiye ngo baraje sibyo umuco w'abanyarwanda n'uw'abarundi uratandukanye mugabo banzureke baraje ngaha baza bazanye n'aba influencer babo ngaha nshaka umbwire indirimbo zabo baririmbyi zitari mu bishegu nizahe ariko mukuza ngaha mukwemererwa impusha zo kuza gukorera ngaha barazemerewe kandi izo ndirimbo zabo zizwe mu Burundi zinacurangwa mu Burundi aba influencer babaherekeje bro tuvugisha ukuri DJ Brian wo mu Rwanda yovuga amajambo 200 atarashiramo ibitera soni birenga 10 ivyo tukabikunda twarangiza tukamuzana none nawe numusani ko twamuzana nga numusani none ivyo onye none nimba umwana ivyo byose abirabye hanyuma akabigana akavuga ati abacu nibijya bakunda kubera yuko baje mwabakurikiye baronsa amafaranga mani nimba ibi bintu tubishizemo ibintu by'ubujuju urabyumva none ati we muri singiye gutukana mugabo nimba dufasha abantu bakora ibintu by'ibishegu by'ibitera soni tukabakura mu bindi bihugu tukabazana kandi tukabaha amafaranga menshi tukabaha attention yacu tumenye yuko dufise abana ngaha bari mu mwemu zabo harimo ubu influencer indi ngayo nyene hari commentaire nabonye bazobikurikirana hari commentaire nabonye ivuga ngo ko ivyo bintu byahora bikora abanyarwanda byashitse mu Burundi gusa none si babandi si uko nyene ni influence batuza namwe bakavuga ati kumbe vya bintu ni sawa bya bintu ni sawa uyu mwanya rero tuvugana abigeme babiri barafunzwe hari uwitwa Jisia na Nerina tubunyene ahejeje gufungwa Abdul hari ahantu namwe ndasoma bavuga ko igihano cyo kuvuga ibiterasona ku mbuga ngurukana bumenyi ari imyaka 5 n'amande ya 25 mbona gute bano bana bari bakwiye gufungwa canke leta ari kwiye kubita inkoni ngufi ikabavugisha ababijijwe bakabavugisha kumburingira ntibazosubira erega bano bantu baza ku mbuga barabikora maybe batazi n'amategeko abahani ingena avuga byo arubizi we nkaho ucumva gute mbo jewe uko ndacumva jewe nk'umuvyeyi ubu rero icyo ngiye kukubwira ngiye kukikubwira nk'umuvyeyi apana tureke ibyo bu influencer canke ivyibiki ku by'ukuri kuvuga ibitera soni ku mbuga ngurukana bumenyi mu gihe tuzi neza yuko izo mbuga ngurukana bumenyi uyu munsi atabariyeri zigifise zirabwa n'abantu benshi si byiza na buke na buke sinzobashigikira n'umunsi n'uyu urabyumva urantegera mbo umugabo bro twibuke yuko ikintu umuntu akiraba cyane hakagera igihe kikamwinjiramo kikanamwica urabyumva umutwe kabisa gapfa kikamwonona so rero aba bana twari dukwiye kugerageza abantu bakuze ngaha mu gihugu cyacu ari abo bakora ibintu bijanye no gutumira abantu guha muri entertainment yani kuduza sibyo nimba ari abategura ibiteramo abagirane urumva bime ikibanza
abo bantu bavuga ibiterasoni. Untegere neza. Hanyuma umuntu akora ibintu mubona yuko birimo impanuro zishobora kugirira abana bacu akamaro. Urabyumva? Zishobora kubagirira akamaro. Aba ari byo tubisapotinga. Hama kubyerekeranye n'ibihano, ngo jewe novuga ngo sino, kuko burya igihugu kigendera ku mategeko, kandi jewe sinogenda ngo nje ngaho mvuga ibintu byo guhonyora amategeko, ariko jewe nk'umuntu, sibyo, ndumva neza yuko aba bantu bari bakwiye kuyagishwa, bakababwira ati aha naha nuko mwaranyereye cyane, kandi ariko harabatuye mu munyene araducabiringako. Banza wumve, amategeko abereyeho kugira ngo uyakurikije ukagendera munsi yayo akubahirize. Hanyuma uyarenze ko ukayahonyora araguhana. Niko bimeze. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Urumva? Kuko hatariho kurenga ku mategeko, nta gikorwa cy'umupolisi, nta gikorwa cy'umuopeje, nta gikorwa cy'umucamanza cyangwa iki, nta bikorwa bo baba bafise. Amategeko rero abantu barayarenga ko uyarenze ko arahana. Niko bimeze. Hama ubugiriye munsi yayo nawe amategeko akamushigikira. Niko ndabibona. Amakosa bayakoze turabyemera. Barashobora kubaha umurongo bakababwira ati mwabana mwe ego mukeneye kumenyekana, ariko nimugende muri uyu murongo, uyu n'uyu. Urabyumva? Hanyuma hariho ukuntu nk'ibyo waruvuze by'aba influencer bagiye kwerekana ibintu by'imico n'akaranga. Abo bari bakwiye uvuga ati abo bari bakwiye gushigikirwa cyane. Nta bashatse kubijamwo batagiye kubera yuko batabimenyeshejwe. Cyane n'ibintu byabereye mu kanwa babo. Twatugiye muri organisation yabo. Iyo organisation rero ni ikwiye guhinduka. Ufete ubwanakubwire. Umbanzureke. Umviriza. Aho nanje reka mvuge. Karanje mvuge. Mu bisanzwe kandi twinjiye no muri debit arikenewe. Ubwo tugiye gupromote ibidakenewe. Mu bisanzwe umuntu je organize ivy'iwanje. Ndafise ububasha bwo gutwara abo ushaka. Nawe organize ivy'iwawe. Urafise urubasha kubera ko nibaza ko Burundi busaba influencer barenga amajana n'amajana. Sivyo? Yego. Si ibintu byoroganijwe na leta. Ni wewe mezo wifuza bifitiye akamezo kiwawe. Kubera ukunda igihugu ukavuga ati bivanye na budget mfise ngomba nkoresha bano bantu. Okay. Sivyo? Aha. Mpana kuvuga ngo urutwara aba influencer bose mu Burundi bro. Ntushobora kubatwara bose. Sivyo? Mugabo rero ntuco uwumva yuko uwakoze ivyo ari we yakoze neza gusumba abandi batabikoze, kuko nabo bandi iyo babishigwamo bari kubijamwo. Bandi abo bandi basigaye. None abo basigaye tegura nawe we n'umwene gihugu. Ego. We n'umwene gihugu gafahura ico ndiko ndakubwira. N'umwene gihugu yafashe budget yiwe. Tahura ico ndiko ndakubwira. Ego wambwiye navyumvise nanje yafashe budget yiwe. Iyo budget yiwe avuga ati ngomba ndayikoresha mu iterambere ry'igihugu na promotion y'akazi ya mezo yanje. Ego. Mwico genza gukorana naba. Ego. Abo bantu uri kuravuga yasize. Washaka batware gute ataburyo bwako afise. Aha, banzureke rero ndakubaza. Ivyo waruvuze ndaguha akarorero kabyo. Nk'ubu jewe nteguye igiteramo, sivyo? Nkahamagara abaririmbyi 10. Mu Burundi hari abaririmbyi 10 gusa. Ni benshi. Okay, none wumva wewe wocu uja kuvuga ngo bajya abaririmbyi bagiye mu giteramo cya Buduri ngo bakwiye gushigikirwa, ngo nibo bakwiye gushigikirwa. Kandi nabandi bataranse kukizamo ari ukubera yuko gusa urabyumva sinabahamagaye.
urabyumva rero n'abandi bose batagiye muri ivyo barakwiye gushigikirwa hanyuma barakwiye gushigikirwa n'ivyo urumva nari navuze nico rero jewe nariko ndakubwira sinariko ndakubwira ngo kuko abantu bose ntiboja mu kintu kimwe zuntahura zawumviriza hanyuma umenye ico nashatse kuvuga aho ndakumva kandi ni deba turaharira niho deba urumva rero so ikintu kuvuga iki rero hari ikintu wavuze kirangyohera cyane gose abantu bajejwe cyangwa abantu bafise ama media barakwiye kuma platform ivideo cyangwa umuntu aba yakoze ibintu bititura imico n'akaranga ku Burundi iyo ni message notanga ariko bamwe babiprofita kugira ngo biyubake kuko bazi ko ari byo biduza platform zabo mu baracagoranye biracagoranye mugabo ikigoranye no kuraba neza kubera yuko bro tuvugisha ukuri ibi bintu reka jewe ntangiye impanuro cyane ibintu dukorera ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa ibyo tuvugira ku mbuga ngurukana bumenyi cyane imbuga ngurukana bumenyi ni waje kubiraba zikoreshwa n'abantu bari ku myaka mikeyi bakiri ugwaruka sibyo hama rero nagira nibutse ugwaruka yuko rutazokwama rugwaruka urabyumva hari ibintu ushobora kuraba ushobora gukora uyu munsi ejo wabiraba mu gihe runaka wabiraba naho ata muntu yoba yabiguhaniye mu gihe kizoza wabiraba bikagutera isoni urumva ukavuga ati nk'ibi bintu nabikoreye iki nabikoreye so rero abantu ugwaruka rwacu rukoresha izi mbuga ngurukana bumenyi ikintu cya mbere twobabwira nuko naho uyu munsi muri abana ni mwebwe bavyeyi bejo so rero mukore ibintu mubona yuko mubanze murabe ese iki kintu ejo ninacumviriza ntikizontera isoni mbega iki kintu ndiko ndakora ejo ninagira umwana wanje akakibona kuko ibi bintu byo turiko turakorera ku mbuga ngurukana bumenye nagira ndakubwire yuko ubu ataho bija ubu naho bija kera umuntu yavuga amajambo ntaba agifise agaciro akabahereye aho ariko uyu munsi ijambo mvuze uyu munsi iki kintu aya majambo ndiko ndakoresha ngaha jewe nzorinda mpfa bikiri ku mbuga ngurukana bumenyi nabo mu myaka 100 nibaza bazobibona ibi urumva so rero abantu nibakore ibintu nk'uko umengo apana umengo bazopfejo ukora ibintu nk'umuntu azobaho kandi akeneye kubaho yiyubashe kuko hariho ibintu nk'ibi bintu by'ubusambanyi namambwira abakobwa ko jewe nanje ndafise abakobwa nkavuga ati mwana w'umukobwa banza wiyumviye uyu munsi uri ngaha ejo ntuzi ico uzoba iyumvire nk'ubu uramutse wiyandaritse ukishira ku mbuga ngurukana bumenyi hama ejo bundi mu gihe kizoza kumbe ni wewe première dame wo mu gihe kizoza uzokubakana n'umukuru w'igihugu wo mu gihe kizoza hanyuma uri umutambukanyi w'umukuru w'igihugu abantu baze bararaba ubuntu bw'ubujambo wakoresheje bw'ubuterasoni budasobanutse ku mbuga ngurukana bumenyi abana batoyi nibamenye yuko nibo bashikiranganje bejo nibo bashinga amateka bejo urabyumva nibo uburundi bwejo nico bivuze ntushobora kumenya ico uzobura ico ejo so gerageza rero ico uzobaco uzogishikemwo ukiri umurundi kazi yifashe canke umurundi yifashe kabisa impano zirakwiye ko tugushimire cyane Abdul murakoze ciao